Ingwara ngwaye irantera n'isoni kuyivuga. Oya ntibigutera isoni kuko peut-être ntuzuzo gufasha canke hirya yejo abariko baratura ushobora gusanga hari umuntu yogira biba kujye kuvuga ati no mushobora kumufasha ku bintu runaka sivyo tubwire kugira ngo tumenye nta uca kugira ingwara arayirata sivyo rata ingwara ugwaye kugira ngo peut-être ubufasha bwa hari uburi hose burashobora kwizana gusa ni ibintu vyizanye kuko hatanguye nyene numva ububabare gake nyene mu magara mva nyene ndabifata nyene nk'ibisanzwe kuko narinzi nyene ko ari ibintu bihera tu muga uko iminsi y'icuma nuko amagara yanje yagenda avyimba aba manini gose. Pole sana bro, pole usiriye man nturire turi mu kiyago kugira ngo peut-être abantu bashobore kumva ingwara urwaye ariko komereza aho tubwire story bro. Ni iki cyahutumye wemeza neza ko iyi ngwara yoba ari yakaroge nimba ari yakaroge hoho waragiye ku masengesho kuko ndibaza akaroge kakizwa n'amasengesho abantu baragusengera canke ugaca mu zindi nzira. Barampimye mva naragiye mu bitaro hose ibitaro byose amavuriro yose bambwira ko nkomeye mu gihe rero nabonye ko babuze ingwara ngwaye cyambura umengo nta mpamvu yuko nuja hanze nyanduruko d'abord n'urukundo kuko n'uyo muntu yabinkoreye yaravyemeje neza yuko azobikora. Amahoro cyane bakunze ba Ashali TV mukunda dukurikirana aho muri hose nizene ko mumeze neza muri fresh muri good my love mari munanye ndameze neza ariko kandi mfise umubaharo udasanzwe bivanye naho ngiye ico ndahasanze murazi neza yuko nkiri kuri Ndaha TV twakoranye neza ndetse turakora ibintu vyiza bishimishije ariko inkuru naje kurondera no munsi si inkuru ije no munsi canke ejo canke hirya ejo ni inkuru yari imaze igihe wonje kurondera yamaze igihe kirekire andondera ariko nkaba ntari bwaronka akanya ko kwashika kugira ngo mbashe kumenya ivyiwe ariko naragerageje guhindura nje kuri Ashali TV nanje muranyakira akomeza arandondera ndavuga ati umuntu reka ndamwitaho kugira ngo ndabo uko bimeze ivyo nsanze hano si ibintu vyiza cyane si ibintu biryoshe ni naho mpamvu muko n'icyo narigabanuje kugira ngo tuyage twumvikana ndetse mwumvirize nikiriko kirahaba ingene kimeze n'umuntu amazi igihe kirekire cyane agwaye ikiringo cy'amezi 6 agwaye vyanka yuko ava mu nzu nayo ngo asubire mu ibarabara aje kurondera agafu nk'abandi yibesheho uti yafashwe n'iki kimugwaje n'igiki byinshi turaza kubimenya ntadushikira kuko batubwiye ati tumurindire hanze kuko mu nzu ntihabona twari gukorera mu nzu tumusanze hari ariko reka tumurindire hanze nashika hano tuganire tumenye byinshi kuri we ingwara agwaye niyihe byatanguye gute eske icyo mukiza n'ikihe na my love mari muna Ashali TV ndetse behind the camera ndi kumwe na Arda Old tumaze igihe kirekire tumurindira ariko ntimucike intege kugira ngo mumubone biragoye cyane kuko nameze nawe uraza gutahura impamvu yaba yatevye ntibikunda ko atambuka neza ariko peut-être ashobora kuba ariko aritunganya neza kugira ngo asoke tuganire neza mumubone ningena ameze guys please ndabatuye neza umuntu wese umva ko afise ikigongo nabona no muntu araza kugira umutima w'ikigongo ndetse yumvirize neza histoire ngene vyamugendekeye n'ikintu yo mufasha ahari hose kugira ngo ashobore gufatwa ndibaza muramubona n'ukuntu agenda n'ibintu bitagahinda umenga asa n'umwana bacishije kuri yando birabaje cyane ndi kuramubona ingene karagenda n'umuntu akuze ariko kandi ashobora kwibesha mu tuntu twe ariko akaba akitswe n'amagara muri kano kanya bro egera hano basegera Yes bakunze Ashali TV ndibaza neza ko mwamubonye tuje kuraba murabona ninge natambuka n'amagara ingena mukitse ni haje wapi umerewe gute kuko ndazi neza nukiye kirekire umeze nabi nkuko unya nta kamite ndi kuraronka nukuri kwimana nta kamite ndi ntako kuko twarageregeje uko dushoboye kose muga nta kimwe turashikako imbere ko tubandanya byinshi cyane reka twidondora abakunzi bari kwadukurikirana bamenye wewe urinde kugira ngo dushobore gushika kuri histoire ingene vyagenze kugira ngo ugere hano onya aho ukitswa n'amagara birenze nkuko je amazina yanje y'ukuri nitwa Butoyi Didier amakaba naziranya utasafi canke Didier Mula Didier Mula canke nyota safi uragwaye nkuko wabitubwiye neza yuko maze kiringo cy'amezi 6 uri wayeho muri buno buzima byagenze gute kugira ngo ugware ingwara ugwaye ni ingwara nyabaki cyambere ndabashimiye kuba mwanyitavye
kuko naragerageje kurungika ubutumwa ahantu hose, mbere na ca kinyamakuru ca Isaac narigeze kucandikira ndagisaba yuko hari ikintu byomfasha, muga ntibigeze baza. Kuba mwebwe mwaje n'ukuri Imana ibampezagirire, kuko si bya bose, kandi n'ukuri ndabashimiye cyane rwose. Hama nkuko mwabivuze maze amezi 6 ngwaye, kandi no ngwara ni ingwara igoye cyane. Naragiye mu bitaro hose, naragiye kuba nimba ari kuba babita gute, nimba ari abaginekologe, yego yose naragiye, muga nta na kimwe nta makiriro namarira mu muryango, amuhira simva hondi. Nari umuhungu nava muhira nkaja gukora utwanje, mugubu ndungaha gusa simva. Nyota safi, pole sana mpore, ariko ikintu cyose no kwizera Imana. Ariko tutanyegeje abakunzi cyangwa abantu bose bakwa dukurikirana, bose bacha bipfuza kumenya ingwara yatumye abaganga bose bajenekologi bose bananirwa. Ni ingwara yihe muri rusangi? Duhe umuco utubwire ingwara ugwaye yariyo, ugwaye iki, ugwaye gute? Ingwara ngwaye irantera n'isoni kuyivuga. Oya, ntibigutera isoni kuko peut-être ntuzuzo gufasha canke hirya ejo abariko baratura bose ushobora gusanga hari umuntu yogira biba kujye kuvuga ati no mushobora kumufasha ku bintu runaka, sivyo? Tubwire kugira ngo tumenye uwo uca kugira ingwara arayirata, sivyo? Rata ingwara ugwaye kugira ngo peut-être ubufasha bwa hari uburi hose burashobora kwizana. Ego ndavyumva kandi biratahuritse, gusa kuba nabahamagaje ngaha nuko desha nkeneye ngene ubufasha. Gusa ingwara ngwaye irateye n'agahinda kuyivuga kuko biragoye cyane. Gusa ni ibintu vyizanye kuko hatangwa nyene numva ububabare gake nyene mu magara. Mva nyene ndabifata nyene nk'ibisanzwe kuko narinzi nyene ko ari ibintu bihera tu. Muga uko iminsi y'icuma nuko amagara yanje yagenda avyimba aba manini gose. Urumva rero nicyo kibazo mfise ubu, amagara yanje yoba angana n'iki gifunsi cyanje. Mva bijya biraba bibiri, mva bingana n'iki gifunsi cyanje nyene ukuntu. Mva naragerageje kugenda ku baganga, ibitaro byose naragiye, muga pole sana bro, pole, usilie man, nturire, turi mu kiyago kugira ngo peut-être abantu bashobore kumva ingwara ukwaye. Ariko komereza aho tubwire story bro. Bro, ni hatari, ubabare mfise burarenze. Ahantu ubone naho ndiko ndavuga uku, ndiko ndababara gose. Ndiko ndababara cyane kuko baramaye transfer yo hanze ko noja kwivuriza hanze. Juste mu gihugu cyacu ntibikunda ko no kwivuza nyene nkakira. Nimba atari bangwe bakurungitse kwivuza hanze, barakubwira igihugu ojamwe n'amafaranga vyosaba, wowe habuze iki kugira ngo ugende iyo bakutumye? Deja ni bwa buryo navuga, ni bwa buryo nibwo buriko buragorana. Kuko igihugu naho hafi muri Kenya. Kuko muga rero naho abaganga bandungitse hariya, je sindiko ndavyizera. Iyi ngwara ni yakaroge n'ukuri kw'Imana. Iyi ni ingwara yakaroge kuko burya hari impamvu, kuko mu muryango turafise abantu babona kure, kandi umuntu agusumba canke yabonye byinshi, fo yuko udakwiye kugaya ivyo akubwiye. Uratubwiye ati ni ingwara yakaroge, sivyo? Ariko wamenye ko bari ingwara yakaroge gushahumbe ko neza iyo bakurungise hose utobukigiyeyo, nubwo wanse kutubwira amafaranga vyasavye. Ni iki cyagutumye wemeza neza ko iyi ngwara yo bari yakaroge? Nimba ari yakaroge hoho waragiye ku masengesho, kuko ndibaza akaroge kakizwa n'amasengesho, abantu baragusengera canke ugaca mu zindi nzira.
bon impamvu mbona ko atari byo kwa muganga ndabona uko nabonye kwanza barampimye naragiye mu bitaro hose ibitaro byose amavuriro yose bambwira ko nkomeye mu gihe rero nabonye ko babuze ingwara ngwaye cyangwa umengo nta mpamvu yuko nuja hanze kandi naciye nkurikiza ya mvugo y'abantu badukuriye akana karoge muri make ko ariho besha amaze no kubivuga ati we wararotswe yego akana karoge akaroge umuntu akoroga biciye mu nzira nyinshi zitandukanye peut-être ushobora kuba waruzi ko ari umuntu mufitaniye makimbirane canke amatati vyotuma bishika hino onya gashika akuroga kuko nta muntu peut-être yokoroga ataco mupfuye wowe hari umuntu uzi ko muri izo ka peut-être mwigeze kugiranira ikibazo ukavuga ati uyo bari we yarankoreye kuko turabizi neza ko abantu si beza bariko baradukurikirana namwe murabizi neza yuko abantu si beza abantu baragukoreye nabi kandi bagutwengera bivaye n'akantu gato yo gusaba waramukoreye canke ikintu kinini muwa mupfa ukuri wewe ikintu ubona ati peut-être vyaciye ngaho kugira ngo ndogwe sivyo kwa kakaroga isakano ikintu gisanzwe gusa simwe umuntu agwisuma ataco mupfu umuntu arinza kuruga gushikaho amagara yawe avyimba sivyo kugira ngo ntusubire kuva mu nzu bisigura neza ko hari ikintu kinini cyane mumva muri ko murapfa sawa uwo nkanyota safi umuntu uzi ko mwagiraniye ikibazo gushika bigere hiyo niki ko je vraiment numva ndabaye choqué mes chers amis ndabaye choqué ndabaye nuko mwe mutari ko murabibona nabonye byinshi atokwerekana imbere ya kamera but je nabonye byinshi numva n'umutima ubabaye n'icwi numva ko cyamaze no guhinduka I feel so bad je kweri inango y'ibi bintu ndayizi kuko n'uyo muntu yabinkoreye yaravyemeje neza yuko azobikora nyanduruko d'abord n'urukundo urukundo nigo rutumye nshika kwino etape kuko muri make nari mfise umukobwa dukundana umukobwa twarakundanye bien nyene sasa cyagira igihe jewe namwiyumvamo aca hagaragara uwundi mu maso yanje ndamukunda sasa ndamukunze turakundana juste n'uyo nyene nabonye ko nkeneye ko umutima wanje nyene juste ukunda turaja mu rukundo haciye tu iminsi mike wa mudada wa mbere twakundana mbere sinari bwamusezere mva wewe muri we yarazi ko mukiri ko sasa cyagira igihe amfatana uyo wundi amfatanye uyo wundi hari amajambo yagiye avuga nyene aho nyene turi kumwe kuko deja muri we ego twari twaragiye ni wabo umva barampresenta nyene umva mudemu ujite umudada arashira muri mudi yuko ari je nzomubera papa w'abana biwe umva tuzorushinga sasa rero mu gihe wewe yarakinkunda mugaje ntamukunda acabona yuko hari ukuntu umva nko kwihora system kuko hari amajambo yavuze muri uwo mwanya acambwira ni DJ we kweri ikintu nzogukorera mu buzima bwawe uzokwicuza kandi kuko usubije inyuma mu buzima uzokwicuza ngiye gukora ikintu wewe nyene n'umuryango wiwawe uzondondera sasa rero niba iyo sindavyibaza ahubwo niyo nyanduruko yabyo kuko mu minsi mike niyo naciye ntangura kumva ubabare mu magara ubabare nyine naguma mbabara gose nyene umva rero bicaho uko iminsi igenda niko byaguma binyene bivyimba ubu rero ngaha kugira ntambukeho nyene n'ingorane niyo mpamvu yatumye ndabarondera mushikanire message juste aho hantu nimba yarahagiye kuko ndazi ko ariho yagiye aho hantu yaciye sivyo ahasubire kuko ahajewe kuri si heza ngira mwabibonye naberetse kungene meze DJ pore sana ariko iyo nkuru ndumva irababaje kumujene nkawe deja
uracyari mutoyi cyane nimba bishika guhemuka bikabaho ego birabaho turabizi neza yuko urahemukirwa cyangwa ugahemuka ariko ntibyari bikwiye ko umuntu bishika muri yo kanimba kuko yarabikoze ariwe yabikoze hajyanye ijambo naryo ririca sivyo ushobora kubwira umuntu uti je nzokwica amaze gupfa bagafata wewe ugasanga siwe wabikoze ariko nimba ariwe yabikoze ntibyari biri ngombwa yuko abikora sivyo ariko nimba waduhamagaye kugira ngo peut-être message mushikire byarakunaniye kugira ngo mwironderere nkuko mwaronderana ko bisanzwe umushikirize message umubwiye ati nimba hari cyo wankoreye basi mbabarira ungiriye ikigongwe nagukoshereje ariko unsubize mu buzima busanzwe bihere ego byose narabikoze nararungitse abantu just bwa mbere kwanza natangiye kumwandikira nyene nkibona nyene biriko biragira nyene bitangiye kuvyimba gake ndamubwira nyene ntanguye nyene nk'umuramutsa kugira ndamubwire ingorane mfise acara unblock sasa naragerageje kurungika abajama umva impande zose naraciye mbwa naranyishura sinzi rero ingene nzobigenzana niyo mpamvu ndabisubiyemo niyo mpamvu nabarondeye kugira munshikanire message hari kuko iyi ni televiziyo umva ibi biranyaruka cyane gusumba umva rero ndasabye mumfashe n'ukuri mumfashe ariko imbere ko twemeza gushikana ubutumwa kuko nivyo turashika televiziyo irabwa na benshi peut-être atabibonye we mwarashobora kubibona inshuti yiwe kabibona cyo mugenzi wa kabibona hamaka murunkira link iti burya nabonye ikintu cyakuvuzwe ko cyabaye ariko dushaka kumenya ko kugira ngo umwe wese karakurikirana yumve uyu muntu yabikoze ninde umuntu yakoze akakabikabishe nkuko ninde yoba yaragukoreye nabi nkuko unya kuko n'ibintu bisanzwe guhemukira cyangwa guhemukirwa umuntu aragutugatora ubundi birasanzwe ahantu hatari urukundo ntibarahahatiriza bon je mu bisanzwe izina ndarivuga kuko aho bigeze n'ukuri nta bintu by'uburofa kuko deja ubu n'ubuzima bw'umuntu oya se bonje kubera ko nimba ari umuntu ushobora gushikira je nanye ndashobora kuja kumwirondera ubwanje nkuko wandondeye je nanye ndamwirondera ubwanje kugira ngo peut-être ngire nanje ico mfashe kuko wamagaye kugira ngo ntangu ufashe kugira ngo nereke gusa abantu gusa nanje ndafise ico no peut-être no fashe sivyo nta kibazo we yumva amahoro umutubwire kugira ngo tuzona murondere basi nawe canke umuntu akamukurikirana yumve yuko hari ikintu dufasha nimba ari umuntu ashobora kumushikira nawe akagira ico mumufasha bakamuhanura ikintu cyose n'ikiyago izina ryiwe yitwa Sherine yiga kuri Université du Lac sawa nta kibazo ariko peut-être neza yuko utubiye kwiga kuri du Lac abanyeshuri bo kuri du Lac bashobora kuba ari benshi but twizere neza ko tuza kuronka adresse iramvuye kugira ngo tuzonamukurikire tumurondere tuyage nawe ariko imbere ko dushika hiyo hose turashaka kumenya nimba koko uzi neza yuko tugiye kwimubaza akabitwemerera wewe nka DJ umusabiki cyangwa n'iki urondera kuri Sherine muri kano kanya kugira ngo agaruki wawe jeje ikintu nyamukuru nkeneye nuko nova muri buno ubuzima ndimo sibwo kuko iki nikibanza kigoye gose ndiko ndababara ubabare mfise bro sasa rero igikenewe ngaha ni kuba adresse yiwawe kandi ndazi hari ibyo muzomfasha mu bishitse nyene bigakunda gusa cyo nkeneye nyamukuru nshaka gukira ego inyuma y'ivyo urafise umuryango sivyo abantu bagutunze ngaha ahanye bakwitayeho umwanya n'umwanya ndakikana ko nabo iki kintu baba bakizi sivyo baba bakizi byarashitse bakavuga ati twebwe nimba umwana wacu baramugiriye iki reka dushike mu muryango apare kurondera Sherine wenyene dushike mu muryango wabo nk'abantu bakuze natwe turondera abantu bamukuriye tubashikirize kino kintu tubabwiye ko umwana wabo yagiriye ikintu kibi umuhungu wacu byaramaze gushika cyane ntikira ntibirashika kuri iyo ntambwe twarayishitseko baragiye iwabo na Sherine mbwa Sherine arahakana ko atari we yabikoze nyene arahakana nyene imbere y'abavyeyi umva nyene kwa kuntu umuntu ashobora gukora ikintu mbwa adashobora kwemera icyo yakoze gusa kubera ko yabibwiye jewe aho narindi yamfatiye bivanye n'ingene yamblose ndamwandikiranye ndamubwira ikibazo mfise agaca bloka mbwa ashitse imbere y'abavyeyi yarahakanye ko atari we ngo tuje kwa muganga ibikiwe nta byazi umva rero nuko bimeze bro jewe ndabikwemereye nzomurondera
sivyo urampa adresse je nzomwirondera ubwanje tuzogenda na kamera yacu nkuko twajenga kugira ngo peut-être dushikirize ijambo nawe azotwishura tuze turi washikirize ikibiriraho kuko ndazi ko ari birebire ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro cyacu twumvise story yawe ikintu wosaba umuntu wese karadukurikira muri kano kanya ni giki nka usanzwe kiswe n'amagara uri hano onye je ikintu nyamukuru nosaba n'amasengesho umuntu ari wese azobona ino message kuko deja ni message nashatse kurungikira uwabikoze uno mwanya ndi ngaha je novyita ko ari kamitende naronse kuko iyo hageze mu ijoro bro iyo hageze mu ijoro numva umengo baguma bakwega nyene man birabaje ariko sasa numvise ko ukeneye amasengesho sivyo je birambabatsa umuntu agucunze ngaha sivyo murara gute ko nabonye murara no mu kazu gatoyi umenga na gashambrete muri nka batatu muri rya kawe nka usanga umenga wewe uko ushitegereza kuryama nta muntu akwiye no kukwegera kugira ngo ntagere no gukoma bigenda gute ese hoho muri yo ka nkuko bakuye ko ukomeye sivyo ukomeye ese ugiye mu kumwanda mukuru canke mutoye birakorohera canke ho bigenaneza ko bakuye ko ukomeye bisigura ko imitsi yawe bo babona yuko ikomeye hoho urumva yuko niyo uri kurabikora bikomeye gusa ari uko kuvyimba konyene musaza jewe ibintu ndakubwiye hamwe twoshanje ikibanza ndimwo n'ukuri umva sinzi ngene muri wewe wobifata gusa muri ikibanza cyo muri toilette cyoco ngiye muri toilette soba mashira gusa mashira niyo soba kugira ho nyene nikanire kwikanira bro pole sana ariko kandi cereka turangiriza hano tukore kuruhuke nongera nsaba ariko aradukurikirana ariko nkuko yabisavye uko amasengesho ariyo yonyene akenewe haga nta kintu kibeshaho umuntu nko gusenga sivyo umuntu yabakora vyabingana gute ariko isengesho naryo rirafasha rashobora gutuma umuntu yigarura aho uri hose ukurikirana kino kintu wumvise neza yuko ubutumwa bw'uyu muntu burababaje burajyana kandi umuntu wese vyo mushikira uko isi nisakaye nawe aho uri vyo nagushikira ejo canke hirya yejo you never know so fata umwanya usenge ukora ico ubona yuko gikwiriye kuba wo mufasha kugira ngo ibintu bigende neza peut-être nawasubire kuba mwisi y'abazima bameze neza bariko barakora ivyo bashoboye kugira ngo bibesheho ejo babesheho n'imiryango yabo ariko kandi we nimba wabonye iyi interview kabona iyi message fata umwanya ugire subscribe ndetse ugire na share ku bantu bose bamenye baronke iyo message bumve neza ko ari umuntu afise ikibazo kinini cyane kandi akeneye ubufasha akeneye gufashwa murakoze cyane ko mwadukurikiranye je ndabashimiye cyane muri abantu b'amateka ariko kandi peut-être tuzoza turabamenyesha ko bigiye kugenda je ndabemereye neza yuko ngiye guhagurukira kino kintu kugira ngo menye neza ido nido uko iki kibazo cagiye kiragenda murakoze